Mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo muri Hollande, mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo mu Burundi. Mu mazina nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba ni nyambukira y'i Burundi mu gihugu cyo muri Hollande. Tungiyi turabahaye kaze muri kiganiro twise turi kumwe twese turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi bwige gusa icyo bavuga mu Gifaransa le voleur de la salaire, no kuvuga ibisuma by'imishahara. Alors, ibisuma by'imishahara ni ba bantu bahengera indwi imwe cyangwa indwi zibiri bagaca baguhamagara bakubwira ingorane zawo. Muri icyo gihe nuko babazi yuko wowe witeze kubona amafaranga menshi wowe wakoreye n'ingufu ziwawe. Alors, ni bande abo bantu ari ibisuma by'amasalere? Mu gihugu cyacu cyo mu Burundi, ibisuma bya mbere by'amasalere n'abavyeyi biwacu. Umuvyeyi mu kukuvyara mu nyuma yaho arakubwira agucira umugani ni mwana urukwavu rurakura ruko umwana wabo. Bisobanura yuko ni igihe nzoba umutama ni wowe uzobandanya undera. Alors uyu n'umuvyeyi aguciriye umugani atazi n'ukuntu ubuzima bwiwawe buzomera umaze gukora. Urumva yuko nivyo twita yuko kuziganya kubw'umwana wiwawe yuko ari wazokorera pansiyo yiwawe. Umuvyeyi nagombye kwitaho umwana. Umuvyeyi w'iki gihe agombye gukora wenyene akagira amafaranga yo gutunga umwana nayo azokwibikira mu myaka yiwe amaze kuba umutama. La jeunesse, menya yuko twebwe muri generation yiwacu kizira kubyara umwana umwiteze ko yuko ariwe azogutunga mu myaka iri imbere. Ugombye kuzigama amafaranga yiwawe ya pansiyo yiwawe. Umusuma agira kabiri na membre de la famille, naboni baraguhamagara bakubwira ingorane ziwabo. Aba naboni ni ba bantu bo muri famille yiwawe baba batagukunda, bumvise yuko uteye imbere babashaka kugusubiza hasi. Uzutire attention wa mujene n'aba membre de la famille. Benshi bavuga ivy'abanyeshure, abandi bakavuga ivy'ibitaro, ainsi de suite. Ingorane zabo izo zose ni baba kubwira kubera yuko bagukunda. Ariko ku ruhande rwabo nuzopfa wumvise ivy'umushahara wabo cyangwa ingorane ziwabo cyangwa ikintu ciza ciwabo nyene bafise. Uzutire attention n'aba membre de la famille baguma bashaka kugusubiza hasi. Abasuma bagira gatatu n'abagenzi biwawe bari iruhande rwawe hafi, nabone baguma baguhamagara kuko babazi yuko witeze umushahara mu ndwi imwe cyangwa mu ndwi zibiri. Aba ni babagenzi baba bari très jalouse cyane, na ami proche ariko bari très jalouse kuko babona yuko wowe warushije umushahara, wowe uri kuratera imbere, bo ntibari kuratera imbere. Uzutire attention n'aba bagenzi biwawe. Abasuma bagira kane n'abapasteri. Abapasteri mu mashengesho bavuga ni uzutange icicumi kuko babiteze yuko wowe uhembwa umushahara mu ndwi imwe cyangwa zibiri, bagaca batangura gusengesha, gutanga amashengesho avuga gusa ibintu byo gutanga amafaranga. Uzutire attention wa mujene n'abapasteri bagusaba icicumi. Muri generation yiwacu turi muri generation ya Yezu Kristo. Yezu Kristo yavuze nituze dutange amafaranga cyangwa nituze dusabe amafaranga umuntu uwo ari we wese. Rero mwene mama wo wa mujene w'umurundi, uzutire attention n'umupasteri azo gusaba icicumi. La dîme ce n'est plus de notre actualité. La dîme yari mu gihe cya Abraham, twebwe turi mu gihe cya generation ya Yezu Kristo. Nta dîme ikenewe. Nuze wigere utanga icicumi mu mushahara wiwawe. Twongeye turabashimiye, tushaka no kubamenyesha ukuntu umuntu w'umusuma w'amasalere ashima. Uzokumva kubwira Imana nihezagire umufuko wiwawe, uwuhe byinshi, ivyo uzosigarana nivyo uzohora utanga. Uyu niwo muhezagiro. Urumva we mu mafaranga yiwawe uzohore utanga gusa. Urumva uyu si umuhezagiro. Uzutire attention wa mujene kuri ibi bisuma by'amasalere. Umuntu wese azora kubaza cyangwa gutera ingorane ziwe indwi imwe cyangwa indwi zibiri ushaka guhemba umushahara, nuzubikurikirane. Tongeye turagushimiye wowe warebye ino video. Tunagusaba fyonda subscribe kuri chaîne yiwacu Seguin TV kugira uzurakurikirana ibikurikira byose. Urakoze, Imana igwezagire. Ciao. Thank you.